Twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri Rahayiro TV. Abakunzi mudukurikirana, Imana yo mwijuru ibahe umugisha kandi ishishikare ibitaho ndetse ishike baruko kugororoka. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Tugiye kubandanya aho twari tugeze dushishikare tubaha ubutumwa Imana yadushikanyeho. Ndibaza ko mugwa muneza kandi mwungukamo byinshi, ariko muze muragerageza muze muratwandikira mutubwire nk'abo babona bimwe bivugwamwo babibona bigaragara kuri busha bigaragara ku bandi, kugira ngo bashobore kuronka ubufasha ukuntu bashobora kubivamo. Mushaka kutwandikira mukatwandika kuri commentaire mukatubwira byiza, byokora umuntu akaca baganiriza uko mukwiye kubivamo. Murakoze cyane. Turagushimiye Imana yo mwijuru kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko wongeye kutwemerera kano kanya tukaza kuvuga ibyiza byawe ndetse n'ubutumwa bwawe. Neza turakwinginze ubane natwe kandi Imana utangurane natwe, wongeye usozere natwe. Imana ntabwo aritwe tugaragara ko rugaragara muri twe. Imbaraga z'umwe zifatwe mpere ku izina ryawe rishigwe hejuru. Ndetse Mwami ushishikara tweze dutunganye ku kintu cyose twakasembwa n'amarabaga kugira ngo bikunde twemere data. Nari umukunzi mwiza turakweretse Yesu Kristo, abakwiye baje kubyumva bose Mana baherereye hose. Dusabye imbaraga zawe Mana, dusenye imigabo n'imigambi ya Satani yo kubuza abantu kumva ibyawe kandi no gutahura. Mana ucugende batahuze kuko Mwami Imana ari wowe Yesu Kristo wo kubatahuza. Kandi Mana turagushimira yo Mana kutangwa no kuzosoza natwe nuhabwe icura. Dusenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongere kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubaha kaze abakunzi mwese mudukurikirana. Twongera tubabwira ngo mushikane no ku bandi bose ubwo bashobora kubyumva, kuko iyi message ni message y'ingirakamaro, kandi turazi yuko benshi ibintu bashobora kuba bifise ariko ntibashobora kubitahura. Rero ni mu nzira yuko Imana yashatse kuburira abantu bayo kugira ngo ntibagume mu nzira yo kuvuga ngo ntiduhezagirwa, ngo tugende uku, ngo bimeze uku n'uku n'uku, kandi Imana iri kurabereka aho ibintu byabo bipfira. Rero vyiza nuko mwabishikana ku bandi kugira ngo, kuko hajya message ntabwo iza idafite umuntu iri kwiyerekezaho, kuko turazi ko vyinshi bikunda kuvugwa, benshi bakunda kubivuga canke benshi tuzazi ko bikunda kubabaho. Rero ni mu nzira rero yuko dukwiye kubishikana kuri benshi kugira ngo benshi batabagwa. Ndagomba gutabagwa ariko nawe urashaka gutabagwa. Rero tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana, aho biri muri ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 turahera ku murongo wa 1 gushika kwa 3. Turasoma turahera ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'9. Kazi dusomane mu izina rya Yesu Kristo. Ni Timoteyo wa kabiri igice cya 3 turahera ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 9. Kazi dusomane mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma: ibi bizoza mu gihe c'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, abakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Bameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwagwa no kwipfuza k'uburyo bwinshi. Bama biga ariko ntaho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera. Mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bw'abandi bwagaragaye. Yesu Kristo adutabare. Ari hano ijambo ry'Imana yatubwiye ibi bizoza mu gihe c'iherezo. Bene data, muri iki gihe
biragaragara neza yuko turi mu gihe ca nyuma, turi mu gihe c'iherezo. Hari ibintu vyinshi bidasobanutse, ariko abantu benshi ugasanga babaye mu bintu vyo gusamarira ibintu bitagira ikimazi. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ku bintu bizoba mu gihe c'iherezo, ariko wenda ata muri iki gihe nivyo bihari. Rero ku byo tweko turavugana, kuri message tweko turavugana, aho tubandaniriza haravuga ngo arivyo bihari, ngo hariho abantu bagira impuhwe ziba zitavuye ku Mana, ugasanga bariko bakora ibintu vyatewe na Satani, ari nyatsi, bigatuma munywa bidodomba kugira baje mu caha co kwidodomba no kwibwa, arivyo haba hariho inyatsi igendana n'uwo muntu, ubundi ugasanga n'uburozi bamurungikira, bigatuma akora ibintu yibaza ngo nivyo twita ngo ni vyiza, atari vyo. Ejo bikamukwegera kwibwa. Rero ibintu ukora bivuye ku Mana nivyo ukora, ukanibagirwa ko wanabikoze, vyibukwa n'Imana uwo wabikoreye. Rero bene data, ndababwira neza ko muri kino gihe arico gihe tugezemo. Iki gihe ushobora kuba mu bintu ukibaza ngo, ukaza ngaho ukibaza ngo ni ibintu bive ku umuntu, ugasanga ageze impuhwe, ukumva muri wewe umenga cyane ufasha naka nkamufasha. Rero muri kino gihe bene data, tuba tukiri ku kintu cereka ikinyatsi, ibimenyetso bitera uboneka by'inyatsi, ugasanga umuntu agize impuhwe yo gufasha umuntu, yibaza ngo n'umuntu muzima, kumbe ntabwo ari umuntu muzima, n'umudayimoni. Uti gute? Umuntu ukiba, tuvuge kenshi je nakunze kuvuga ku bintu, tuvuge nk'abantu musengana, kuko kuri societe y'abantu musengana, canke n'abandi bantu mudasengana, ukumva umuntu muri wewe hakuje mw'ijwi ryo kumufasha. Mwene data, cubanza wigira hariya, ubanza usenga Imana, ubaze neza Imana ko ariyo kuyavugana nawe, kuko n'amajwi ya Satani abaho, amajwi y'abadayimoni abaho. Tugeze mu gihe gikomeye, Satani ko akora mu rwego hejuru, rusaba ko namwe abantu b'Imana muba maso mugasenga, apana vya bindi vyo kwikoresha cyangwa vyo kwigirisha, ariko gusenga nyagusenga. Kuko ubu Satani afite imigambi myinshi. Urashobora kuva ngaho ukagenda ugahura n'umuntu ukibaza ngo n'umuntu muzima, ari umudayimoni. Yaza rero akamukaba inshuti, ibiki n'ibiki, ariko yakwinjira mu buzima mwene data, kugira ngo azogusohokere mu buzima bizokugora. Rero ikintu cose ukwiye kuba maso. Turi mu gihe ca nyuma, kimwe abantu utari maso ngo urongorwe na mpwemu yera, muri iki gihe bitoroshe. Abantu benshi bariko barabigwamo batabizi, bakabigwamo, kandi bikabagwamo n'ijuru ntibazoribona, ariko bazi yuko bahagaze. Kuko muri iki gihe wana ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mu gihe c'iherezo, ngo mu gihe c'iherezo ngo hazoba ngo abibona, abatukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Muri kino gihe nivyo bariho. Ijambo ry'Imana vy'ukuri ntibaryumviriza, ibintu vyiza vy'Imana vy'ukuri ntibavyumviriza, ariko bagukanira inyuma. Mwene data, ndakubaza, mbwira ukuntu umuntu muzima yakurikira ijambo ry'Imana yaratubwira, yakurikira umuntu. Ejo umuntu wumva ngo pasiteri ngo yasambanye, ca mbere ukumva ngo diakoni harya ngo n'umurozi, cyo kumva yamwishenga ngo bikorwe, ukumva umuntu akavuga ngo za mafaranga kugira ngo tugusengere, ariko uwo muntu ukaba ukimukurikira, urumva ko muri wowe mwemu yama muri kumwe. Uwo muntu azokurongora kujana, urumva ko umuntu ariko kurongora mu nzu yo kuja mu ijuru. Umuntu atakubwira ati ni wihane, ariko agomba kubwira ngo yewe za mafaranga uhamba ubukene bwawe ugirene, atagwigisha ukuntu ukwiye kugwana n'icaha. Mbere ko ijambo ry'Imana tubwira ngo turi mu ntambara, ngo tugwana n'ivyaha, ariko umuntu umwe turamubwira ati ivyaha cyangwa n'ivyaha, ariko ukaba mwasi. Rero bene data, mube maso. Mwene data, ukumva mwemu yari muri wewe, bamaso. Rero bino ijambo ry'Imana tubwiye ngo ibintu bizoba mu gihe c'iherezo. Iki ni gihe, nico gihe turimo. Iki gihe rero hari igihe usanga iyo utahagaze neza, Satani ahakurungikira, ukibaza ngo n'umuntu muzima muhuye, kumbura mudayimoni. Nimwe nababwira yuko mu mashengero usanga abenshi
bice n'abadayimoni akaba bakorana imirimo akasanga ibikorwa byose biki byose byuzemo abadayimoni bakibaza abantu bazima wowe wafasha ngo ukufasha ngo umuntu ngo n'umuntu amerewe nabi ngo n'umuntu agize ukungure kasye mu ndamutuvuta cyangwa ndamuho kantu wabimuha akabikurogerako kugira ngo bizohere uzabiri yashe mwene data niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana rero nuwicara ugasenga nimba ugiye gukora akantu kose banza ufukame usenge werekeze Imana izokore kuko aba daimoni bari mu ishengero ko niyo misiyo bafite aba daimoni bari mu ibarara muri bajya mugendana aba daimoni bajya bari mu kazi mukorana nta abantu bakaza biyambikishije y'umuntu ukibaza ngo n'umuntu ka atari umuntu mwene data washaka ibintu wavyumva kuko bishaka kugira akamaro kuko ikibazo dufite muri kino gihe abantu kumva ukuri ntibavyumva ntavuga ngo n'ibintu byashobo by'ibiki byasho nanje nabishobora kuko mwo kubivuga ndabufite ariko sico nahamagariwe mwene data Imana yahamagara kugira ngo intume ubutumwa bwayo nimba uvuga mbushikirize ntabwo nzi kwigisha sinababesha ntabyo nzi Imana ko yangiriye ubuntu ikagomba kuzirantuma nuko inzaza mbashikiriza uko ivy'intumye ndabibabwira uko nyene ariko cyo nakubwira mwene data rero cyo nakubwira coco nuko dukwiye kuba maso ibyo byose ko ndakubwira ukuri nzi kubaho nico gituma umuntu yashaka yavyumva kandi akabigendeza ukabigendeza sinkubwiye ngo igenda ngo mwishengero ryawe nguvemo oya nta buntu umwe ndabwira mu ishengero ryavemo ariko genda urabe kuko ntabwo Imana yambwiye ngo genda ubwira abantu mu ishengero niri gusa kandi sizo kumva ngo abantu mu ishengero gusa na societe usanzwe ugenderamo nabo mugendana Mwenda hariho aho mugenda na Satani agenda kazana wibaza ngo n'umuntu muzima ari ugasanga ari Satani byose Satani ko ari umuntu Satani akohereje kugira ngo aza kukubuza mu buzima bwawe akuragize ya mu buryo bw'impemu ya mu buryo mu mubiri bisanzwe bikayibaza ibyo byose bizotuma atawuzigera ubwera no mu buryo bw'impemu bizotuma waba mu myidodombo uzokwama uri mu gahinda uzokwama ubabaye kugira ngo ntuzogere ushika bwawe bwo mwijuru nta kindi Satani abikorera Satani abikora kugira ngo ntutunga amafaranga Satani abikorera kugira ngo ntushike ibyo byose Satani narabitanga ahubwo icyo bikora kugira ngo uzokwa muri mu gahinda uzokwa mubabaye uzokwa mu bidodomba ubone uguwe neza ugira ishari ubone ugize ntuguwe shari mu nyuma utembe wibagirwa no gusenga byose bivemo fendofe utahuke muri gehinomu iyo niyo misiyo ya Satani rero mwene data nimbo uzi ko ufite zo kuzobana umwami mu ijuru wumva uyu munsi byiko biravugwa kuko Imana iri kwiraburira abantu bayo kugira ngo bareke kuguma bibaza ngo ibintu bimeze uko ngo byapfiriye hano ariko menya aho byapfiriye rero muri ko murakebugwa kugira ngo ntushobore kugira ngo urakebugwa kugira ngo ntugwe mu kaga kandi Imana igufite ku mugambi mwiza mwene data rero hari benshi babigwamwo batabigambiriye kandi hari benshi babigwamwo batabizi cyangwa bifite mu mugambi bakabigenda bagenda mu kigare abore n'Imana iri kuraburira ntabyo Imana iri kuraburira barya abantu babigiyemo bafite gahunda zabo kuko barya naho yaburira ntibaravayo ariko uwumva yararusha akeneye kuvayo nawe Imana nawe umwango Imana ntirawugara ariko nawe aracafite umwanya wo kugenda akihana Imana ikamugirira neza ariko uyu munsi abo numva mfite 100% batabagwa n'umuntu yakumva bino akumva ko hariho udusinya abona kuko hari n'abatabibona ahubwo bakumva yuko uri kwavuga by'ukuri ari we musatsi rero Imana igiriye ubuntu ishaka kumuhumura amaso akumva ibintu bya uko ari ukuri mwene data nako turavuga hari impuhwe zitava ku Mana hari impuhwe ziva kuri Satani umuntu ugasanga agize impuhwe yo gukora ikintu ikagusuna kukibaza ngo ni Imana ariko atari byo niyo mpamvu bisa kwanza ugafata umwanya ugasenga bene ata muri kino gihe hariho abadayimoni baje kugira ngo banyaga urukundo rw'abantu bakabateza ibyo bintu kugira ngo ntibagishobore kugira urukundo rwo gufasha abantu ariko cyo nakubwira coco icyo ugomba gukora
banza usenge ubaze Imana. Imana ibanze iguhishurire ikubwire ico ukwiye gukora. Iyo ugiye gukora izoguhishurira ikubwira rero ati aha uwo muntu ntabwo ari umuntu hagarika. Nibona ko ari umuntu muzona izokubwira ati ihute ugende ugikora. Rero bene data tugomba gukora ibikorwa bitazoshe, ariko tugakora ibikorwa Imana izoduhezagirira. Ibikorwa utazokwigira wibuka yuko wanakoze. Kuko igikorwa cyose uzokora kivuye kuri Satani ni igikorwa uzokoma widodomba, ndetse kibwira ko n'ingaruka mbi. Iyo ngaruka nikuzaho bizotuma udasubira no kwiyumvira gufasha uwundi muntu. Rero nicyo gituma dukeneye kurongorwa na Mpwemu Yera, ukabanza ugasenga, wamara gusenga ukaca ukora icyo gikorwa. Na imbere ya byose, ariko imbere ya byose nimba umaze kumva iryo jwi, banza ufukame. Numara gufukama ubundi ugasenga, uhite ukora icyo gikorwa. Nibyo rero turacabandanya video ibaye nini, reka twice tusigire yende. Sabaho umugisha.